Kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha kuri twe mu masaha yo ku gicamunsi, igitondo kiza kuri twe mu masaha ya mu gitondo, umugoroba mwiza kuri twe mu masaha nimugoroba. Iraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze, kuko hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 3 by the way z'ukwa karindwi 2025. N'amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Moto Izobera, umuriro ukomeje kwaka, umuriro ukomeje kuba ibindi icyitwa ivumbi nyamuneka rikomeje kuzamuka mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ngira ngo nabyo tugiye kuba twinjiramo muri amasaha yo ku gicamunsi tubabwira uko situation ihagaze ku butaka bw'i Burundi cyangwa se ku butaka bwa kwa General Neva. Yes, twirukanse cyane rero murabizi sinjya ninda mu bitambangwa. Reka duhite twinjira mu makuru adasanzwe, ariko mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiramo mbanze nisuriza abantu badukurikira by the way bari mu bice bigiye bitandukanye, dore yuko rwose badukurikira bari muri Koline mu Jejuru, badukurikira bari muri Koline Murangara, badukurikira bari muri Koline ya Tungo, badukurikira bari muri Koline ya Kinazi, badukurikira by'umwihariko bari mu gisagara cya Bujumbura, bari Bubanza, bari Gitega ndetse n'andi yagiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, ni benshi cyane kuko usanga badukurikira by'umwihariko bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, bari hirya no hino United Kingdom, Amerika, bari Canada, bari hano Ubirigi ndetse no mu Bufaransa. Tubaye ikaze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yanyu s'ubundi mwiriwe mute, mumeze mute? Yes, birumvikana rero ni amakuru atugezeho tugiye kuba turebera hamwe, ariko muraza kunyemera by'umwihariko duhere ku nkuru idasanzwe irimo yemeza ko uwitwa General Neva nyuma ya karasisi uyu mugabo yahise asa nk'umuntu ugiye muri koma, kuko impamvu ikomeye cyane ngo yatumye uyu mugabo ajya muri koma ngo nuko by'umwihariko hano mu gihugu cy'i Burundi ngo icyitwa ngo abanyapolitike bagiye batandukanye bo muri CNDD FDD bamaze kuvuga yuko ibi bintu ashobora kuba ari bwo bwa mbere n'ubwa nyuma abibonye, cyangwa se ibi bintu ashobora kuba bizongera kumugora kugira ngo ibihe byiza nk'ibi abigereho, kuko bivugwa ko rwose ngo icyitwa ubuyobozi bwe ngo arimo aragenda abusezera gake gake, dore yuko habura imyaka igera kuri 2 rwose mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka kigire gutya rwose, titore undi mukuru w'igihugu cyangwa se gisubizeho waririwe. Ngira ngo yenda turaje twinjiye mu makuru adasanzwe, uraza kumenya byinshi kuri ayo makuru, ariko ibi sibyo tuje kuvuga cyane. Nyimira tunagaruke turaza nyimira nkubwire ko tuza kugaruka gato hano za Cibitoke tukareba uko situation ihagaze. Amasasu ni menshi cyane yaraye ahumvikanye ndetse asize bagera kuri 3 bitabye Imana. Ese ni bande babashe bimeze bite? Turaza kubikomozaho, turaza usimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga. Muraza kunyemera rwose tunyarukire ahitwa Uvira mu mujyi rwagati turebe uko situation ihagaze ku ngabo z'abarundi na n'ubu rwose nyamuneka zigikomeje kugenda zihadiployingwa. Ese izi ngabo z'abarundi ziracyakomeje gutsindwa? Amakuru ni mu kanya gatarambuye. Turaje turere hamwe amwe mu makuru agiye atandukanye akomeje kugenda turuka ku mirongo imbere ku rugamba, ariko kandi rwose nyamuneka mu bice bigiye bitandukanye tugere tubapudetinga 5 kuri 5 tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kunyarukira hano za Bujumbura turebere hamwe amwe mu makuru adasanzwe akomeje kugenda aturuka, ariko turaza kwibanda ku kibuga cy'indege navuga ko gikomeje kugenda gifatirwaho abagezi ba nabi, cyangwa se gikomeje kugenda gifatirwaho bamwe mu bantu bashobora kuza kuba bagirira nabi by'umwihariko ngo igihugu cy'u Burundi. Ibyo turaza kuba tubyinjiramo, turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye tubapudetinga. Muraza kunyemerera tunyarukire rwose hano muri quartier Ndosh ndetse no mu bice bya zino quartier za Mujejuru no muri izi quartier za Mulangala turebe uko situation ihagaze. Abaturage baho bamaze iminsi mu makuru bavuga yuko ngo hari abantu bamaze iminsi bakatakata muri ibice ngo bambaye uniform ijya gusa nk'iya polisi. Abangaba rero ngo bakabakimangamo Red Tabara yuko ariyo yaba ishaka kwigarura igihugu cy'u Burundi ngo ibe yakuraho ubutegetsi buriho muri rusange. Turaza yenda kubyinjiramo turebe uko situation ihagaze tubapudetinge. Ni byinshi cyane turiyo dukomoza tuva imuzi n'umuzingo. Ni amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi turaza kuba dukomoza. Wowe icyo usabwa nta kindi, nimba utari wabyona kuri sabone ni ukuyikoraho
kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 ukanasharinga kugira ngo aya makuru agere kuri, ndetse like na comment nabyo ni ingenzi ukatubwira aho bitameze neza tukakosora. Twirukanse cyane rero sindi butinde munyemerere duhite twinjira mu makuru nyirizina, ariko aya makuru yacu tuyahere ku kijyanye n'umutekano muke ukomeje kugaragara mu gisagara cya Bujumbura, ariko by'umwihariko ku kibuga cy'indege. Maze iminsi mbabwira yuko ikibuga cy'indege ari ikibuga kugeza amagingo gikomeje kugenda kigaragaramo umutekano muke, ndetse uyu mutekano muke ukomeje kugenda ugaragara ku kibuga cy'indege akaba ari umutekano muke navuga yuko ushobora kuza gutuma ibintu bikomeza kuba bibi cyane. By'umwihariko rero amakuru mfite atariho ivumbi aremeza ko mu munsi w'ejo bahafatiye abagabo 2, ndetse kugeza amagingo batari bamenya abagabo ni bantu kibimeze bite, ariko bikanavugwa yuko abagabo 2 bafatiwe hano muri ibi bice. Yes, reka twikomereze ni byinshi cyane, ntabwo hari ikintu kiba kinsekeje nyamuneka buriya iyo nkubwiye ibintu birasekeje biba bisekeje nyine. Harimo ubutumwa mba ndebye kuri kote y'uruhande rw'abarundi nkabona burasekeje, kuko hano hari umuvandimwe watangiye kwandika avuga ati bariya barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo bagaragaze yuko igihugu cy'u Burundi gifite umutekano muke, ndetse banagerageze guhungabanya umutekano mu gisagara cya Bujumbura cyangwa se hano ku kibuga cy'indege. Ati n'abantu n'ubundi badakorana n'ubutegetsi ahubwo witwa General Neva, ndetse barimo barakora n'ibishoboka byose kugira ngo ubutegetsi bw'uwitwa General Neva babutembagaze. Ngira ngo murabizi yuko ari ubutegetsi bwagiye buhushwa kudeta inshuro zirenze imwe. Abagabo 2 rero bafashwe, ni abagabo 2 amakuru mfite atari ivumbi bafashwa ku isaha ya saa 3 z'ijoro n'iminota igera kuri 45. Ubwo birumvikana ko twasatiraga ku isaha y'isaa 4. Ngaba abagabo bafashwe ngo bakaba bamwe mu bantu by'umwihariko ngo bajyaga bagira gutya, ariko ngo bagateza umutekano muke, ariko muri uku guteza umutekano muke ngo rwose ngo bakagira gutya ngo bakanavogera abaturage, ariko ngo bakaba bafatiwe ku kibuga cy'indege. Benshi bati rero ku kibuga cy'indege bafite ibyo bajyaga kwatata, kuko n'ubundi baturukaga mu bice byegereye ikibuga cy'indege bakikozayo, bamara kwikozaho bakongera bakavayo, bakongera bagasubirayo. Nyine ngo ni abantu bakunda kuhagaragara cyane, ku buryo abenshi bababonaga rwose bavugaga yuko bashobora kuba hari n'akazi bafite by'umwihariko ku kibuga cy'indege. Birumvikana yuko rero ibyo byose ari bimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda biteza icyoba gikomeye ndetse n'umuntu mu gihugu cy'u Burundi. Tuve kuri iyi ngingo tugaruke gato hano mu kibira, ni ishyamba rimaze igihe kitari gito hakoreramo FDL, ndetse katanyamaza aba FDL bikavugwa ko zakoreraga muri ibi bice mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko zigarurire abarundi, ziganuye imbonakure bakuze bagirana umubano udasanzwe. Amakuru namaze kwakira rero ngo nuko izi katanyamaza aba FDL ngo bamwe muri bo bamaze iminsi badeployingwa muri Uvira, ndetse ngo bigendanye n'ukuntu banganaga ngo imibare ikaba yaramaze kugabanuka. Ubwo rero nyuma yuko iyi mibare igabanutse, namaze kwakira amakuru yuko ngo n'ubundi abasigaye barimo barateza ibikaduruvayi, barimo barakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse isaha ku isaha nabo rwose nyamuneka ngo bashobora kuza kuba bakomeza berekeza hano za Uvira. Ariko ibi bikaba biri kuba nyuma yuko umujyi wa Uvira mwana w'Imana mwe, baba komando bizasarambwe, baba komando rwose bakasha amashokero, barimo baritegura kuba bagira gutya uyu mujyi bakaba bawusesekaramo mu buryo navuga yuko udasanzwe muri rusange. Yes, ubwo rero nubwo ababongo barimo barakora imyitozo hano za Kibira, ariko hari n'abandi bari mu bice bigiye bitandukanye by'abambandaka by'abaza Cibitoke, bari mu bice bigiye bitandukanye. Aba bose barimo baritegura ibintu navuga yuko bidasanzwe birimo urugamba. Yes, reka iyi ngingo tuyiveho nziza tugaruka gatoya ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda aturuka hano mu bice bya za Bujumbura hano za Gitega, ariko gato twibande kuri CNDD FDD kugeza amaginga ya abayobozi babo bagikomeje kuryana n'abayobozi abarimo bararyana, noneho bakagera naho babyerekana, aho kugeza amaginga amakuru mfite atari ivumbi yemeza yuko byibura ngo hari n'abarimo baracungishwa ijisho bitewe n'ukuntu bose ngo bamaze iminsi bacunganwa, bamaze iminsi rwose badacana uwaka, ibintu bimeze nabi cyane rwose, ngo
tuvugana barimo baracungishwa ijisho, ibintu bimeze nabi cyane, ndetse isaha ku isaha ivumbi rishobora gutumuka hagati y'aba bayobozi bamaze kuba akarakajya, ndetse bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo igihugu cy'u Burundi by'umwihariko kigire ubuyobozi bugendera kuri demokarasi muri rusange. Ndabizara abategereje umuvandimwe wanjye kugira ngo nawe abadondoshe ku cyitwa makuru, ariko araje gato. Iyi ntambara izasiga yigishije abantu bo muri East Africa ibyigwa byinshi cyane, kandi byabaye byiza yuko ibihugu byinshi byashoboye kuza gukunganira muri Congo kugira ngo byige amasomo y'intambara n'ukuntu amakimbirane y'ibihugu ashobora gukemuka. Ntere mu rya Perezida Paul Kagame yavuze ati ibisubizo ku bibazo bya Afurika bibe ibisubizo by'Abanyafurika. Ni byiza cyane kubona Amerika ataco ishoboye, Union Européenne ataco ishoboye, n'ayandi miyindi migwi za mercenaires zikaba zaje zikagira ico zikoze muri Congo, ariko ntihagire ico zishikako, kandi bakavanwa muri ibyo bice muri ako karere bakubiswe urusasu na bene igihugu na bene akarere. Ibyo rero nico twakwita tornade l'histoire. Mbega ikibazo twokwibaza muri iki kiganiro tugiye kuvuga, mbega Ndayishimiye, Perezida Ndayishimiye ari bwemere, ari bwumvire impanuro y'umukurambere Perezida Yoweri Museveni? Ico nico kibazo twoshobora kwiyumvira, twoshobora kuvuga ko muri iki kiganiro. Muribuka ko naciye umugani uvuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero buriya nkuru Prito Ndayishimiye amaze guhanurwa kenshi, kandi birashoboka ko n'abariya agenda atumviriza canke afata nabi wo mu mugambwe wiwe, nka ministre wa mbere canke ibindi bihangange biri muri CNDD-FDD bashobora kuba baramuhanuye, ariko kuri ka kagagazo kiwe ka neva bikaba byotuma rero adashobora kumva impanuro abakurambere baba perezida bayoboye ibihugu bafite experience mu buyobozi bw'ibihugu, abantu bafite experience mu bintu bijanye n'intambara, abantu b'abakurambere. Murabona bariya bose ba Thabo Mbeki barahanuye, barahanura Tshisekedi, barahanura Ndayishimiye, baragerageza guhanura abantu bari bose bagomba kwinjira mu matate yari muri Congo, ariko abo bagabo ntibashoboye kugira umutima wo kumva, bagize umutima ukomeye. Nico gituma rero ubona bakomeje agatsi ko kuvuga ngo bubandanye intambara, aho kuyoboka inzira yo kwicisha bugufiya, inzira yo mu biganiro, kugira ngo tuganire twese hamwe Abanyafrika ba East Africa kazoza keza k'ibihugu byacu n'iterambere ry'abaturage, aho kuguma duta umwanya mu byo gushihana. Reka tugaruke gatoya Uvira. Uvira niyumvira ko nimba amatwi ya Ndayishimiye atazoshobora kumva ko bazoba bamukurugutuye mu kumwirukana ku butaka bwa Congo, mu kumwirukana akava ku butaka bwa Congo agasubira i Burundi, agasubira i Gitega. Niyumvira yuko nta kindi kizoba gisigaye, ni bya bindi byo kuvuga ngo nakahebwe, ni bya bindi byo kuvuga ngo ijya gupfa, inyana ngo yishwe n'amata ngo nta wundi mwerera. Urumva iyo umuntu atumviye impanuro, iyo umuntu akorewe ibikorwa agatsindwa mu rugamba,
ntabyumve ntabitahure ngo yumve yuko akwiye guca bugufiya ngo yicare ku ntebe n'abo bafitaniye amatate, niyumvira yuko atawomuririra ku byomushikako nyuma. Rero nico gituma tuguma tuvuga ngo utosora ifuku yamizamwo agati, nongeye kumutera akamo kandi kugira ngo ahubwo afate umwanya wo kwita ku iterambere ry'abarundi mu kurwanya rushwa yatsa indaro, mu kurwanya amacakubiri, ibitekerezo by'amacakubiri byatsa indaro bikinjira mu nzego zose, cane cane ibyo bitekerezo bya ideologie génocidaire, ideologie ethnique. Ivyo nabyo byatumye igisirikare c'u Burundi kitakifite igihagararo co guhagarara imbere y'umwanzi yaba ateye igihugu kugira ngo ico gisirikare c'u Burundi gishobore kumutsinda. Rero nico gituma guverinoma Ndayishimiye na Tshisekedi bahisemwo ya nzira ivuga ngo politike serare do mantire, begenyeza ibinyoma byose by'ukwerekana yuko u Rwanda arirwo rubabujije kuyobora ibihugu, aribo bibabujije gutunganya iby'igihugu cabo. Ariko urumva ko ibyo ari bihendwa abana, ibyo ni ibintu byo guhenda abana, guhenda abantu badafite ubwenge, abantu batiyumvira kure, abantu badashobora kuraba ibintu ngo bamenye insobanuro yabyo. Narababwiye yuko burya ibijanye n'amatati y'ibihugu, ibijanye n'intambara z'ibihugu akenshi biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu z'ibihugu canke ku nyungu z'abantu ubwabo ku giti cabo ba perezida nyene. Hariho abashora intambara, hariho abavuga gakokeza ibintu by'amacakubiri, ibintu by'amoko, ibintu by'imipaka, kuko baba bananiwe kwishura ibibazo abaturage bariko barababaza, noneho bagaheza bakazana ibintu mwene ivyo pour détourner l'opinion y'abanyagihugu, y'abaturage bariko barababaza. Ikindi urumva biba ari ibintu byo gusamaza kugira ngo wa muperezida babone yuko nubwo yananiwe atariwe, ariko byavuye ku bandi. Rero abaturage, abanyagihugu barakwiye kukanura amaso, bakarikanura, bakareka guhendwa, bakareka kuzimagizwa. Iyumvire nawe kuja kugwanira inyungu z'umuntu, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bagapfa, urwaruka rugapfa, abasirikare bagahona kubera inyungu z'umuntu umwe. Ibyo rero birababaje. Nico gituma abaturage ndetse n'abasirikare n'abapolisi, inzego zose z'umutekano rimwe na rimwe zikwiye kubwira abo bantu b'abasivile batazi intambara ico ari cyo, canke abo bantu baba banyotewe kuguma ku butegetsi bagasahagura, maze kugira ngo ntihagire ibyo babazwa, bagashora intambara mu bindi bihugu. Ariko nagomba nongere kubakebura barundikazi, bategetsi b'ibihugu cane cane b'u Burundi. Intambara, iyo utsinzwe intambara hari indishi. Indishi ni ingaruka zikubako iyo ugiye mu ntambara ukayitsindwa. Akarorero ni kenshi, murabona twufata mu buto, urabona ko iyo ntambara yagize ingaruka kugeza n'uno munsi.
gutsindwa kw'Abadagi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ya mbere y'isi yose, murazi yuko vyateje ibibazo bikomeye, ubukene butovugwa mu gihugu c'Ubudagi. Rero buriya iyo ugiye mu ntambara ugatsindwa, ikiguzi ica mbere abapfuye ntibasubira kuzuka. Ivyakoreshejwe intambara itwara ibiciro kininiya, intambara irahenze cane. Igihugu rero iyo cishoye mu ntambara gihahombera ibintu byinshi, na cane cane iyo gitsinzwe intambara. Kandi iyo igihugu gitsinzwe intambara, abagitsinze baracishuza. Rero Ndayishimiye ntiyumvire ngo kuba yaragiye muri Kongo akakica, akiba, agakokeza amacakubiri, akabera imbogamizi mekanizme ya East Africa, yari isa n'iyari yashoboye gukemura ibibazo byari muri Kongo, ata abantu benshi barapfa. Ntiyiyumvire ngo bizogenda uko, ntiyiyumvire ngo nta nkurikizi, inkurikizi zizoba, akarere kazomubaza. Igituma yiyonkora mu mugambi wa East Africa, agakomantaza umutima wa Tshisekedi, akamuziba amatwi, bakanka kwicarana na M23 inganda zitaratikira. Ubu rero inganda zaratikiye, abapfuye ni benshi muri Kongo, abasirikare n'abapfuye muri M23 ni benshi, amafaranga amabija yakoreshejwe ku mpande yose ni menshi, kandi ibyo byose ntaco byafashije mu iterambere ry'akarere ry'ibihugu. Ubwo rero urumva ni rya jambo rivuga ngo amungura nka niyo mazikesha. Rero twagomba guhanura irya nyuma, Perezida Ndayishimiye ntiyumvire yuko kuvuruga akarere, kuvuruga ibihugu, guhindura abasirikare b'igihugu bakaba za mercenaire, ntiyiyumvire yuko bizijana. Intsinzwi yose itsinzwe mu ntambara, haba inkurikizi mbi, haba ikiguzi, haba kubazwa. Rero nagira ngo ndamukebure, ahubwo yihutire ibiganiro. Bena Tshisekedi boye gukomanaza umutima, boye kwiruka za Amerika, za Burusiya, za Shinwa, abo ntaco bazobamarira. Abo gico babamarira n'abaturanyi, n'abanyene bagiriranira amatate igihugu c'u Rwanda, indongozi za M23 nabo bakwiye kwicarana. Noneho murabona umukambwe Perezida Museveni yaraye ahawe kubandanya kuyobora urwego rujejwe iby'umutekano muri aka karere. Ni inararibonye mu buyobozi, mu by'intambara. Namwegere nabo bose aba perezida, aba bakiri bato ba Samia Suluhu, aba ba Ruto, aba ba Tshisekedi, Ndayishimiye, begere inararibonye aribo Museveni na Perezida Paul Kagame, babubahe, babumvire, kuko bari abantu ni inararibonye mu by'intambara, ni inararibonye mu by'ubuyobozi, bafite ibitekerezo byiza bitomoye byo kubaka Afrika. Aho kwirata n'ukwiyemera, bace bugufiya. Umunyamerika ntaco azobamarira, Umurusiya ntaco azobamarira, Umushinwa ntaco azobamarira. Ariko narababwiye, mwibuke kuva mu ntango y'intambara, narababwiye ati umunsi mwabonye Museveni, Paul Kagame, Ndayishimiye, Tshisekedi, Samia Suluhu, Ruto, uriya Salva Kiir, bariya uriya muri Somalia, mukazobona umunsi bicaye bakavuga bati turagomba kurangiza intambara muri East Africa, nta n'amasaha 20 azohera
ahantu hose havugira urusoro rudacecetse. None ni kubera iki abo baperezida badafite ubugombe bwo kugira ngo bagarukane amahoro, bicare ingabo zabo bazishire hamwe, aho kuziteranya ngo zimarane, ahubwo bagire synergie de force ya East Africa. Ahantu hose hari urusoro barucecekesha, ahantu hose hari imigumuko bayicecekesha, ahantu hose hari akarengane bagacecekeshe. Kubera iki abagabo barimwo abagabo b'inararibonye badashobora gufasha aba perezida bakiri bato bato? Aba perezida ba Samiyani urabona n'abantu bakiri bato bato, aba perezida ba Ruto baracari bato bato, aba perezida Bandayishimiye baracari bato bato, na Tshisekedi baraciga iby'ubuyobozi, ariko bo kwicarana n'aba bakambwe bamaze imyaka myinshi bayoboye ibihugu, bamaze imyaka myinshi bafite aho bakuye ibihugu byabo naho babigejeje uno munsi, ahubwo kwirata no kuduza intugu bagaca bugufiya bakabumviriza bakabagira inama, maze Afurika ikubakwa. Erega aba bakambwe babiri ku myaka yabo n'igihe bamaze kuyobora n'abantu bo gufasha n'abariya bose ba Traoré, n'abantu bo gufasha ibihugu bitari bike byo muri Afurika, maze tukagera kuri bwa bumwe bwa Afurika, tukagera kuri ya mahoro, kuko ata mahoro iterambere ntirishoboka. Narababwiye rero ngo tugaruke muri Kongo, intambara zose iyo zibaye habamwe inyungu ku giti c'abantu canke inyungu z'ibihugu. Nagira ngaruke kuri bloke zishishikara kugira impinduka, zishishikara kugira ibihinduka. Bloke ya M23 yagize impinduka zidasanzwe mu kwakira umukambwe nawe ari mu bandi bakambwe bayoboye ibi bihugu by'aka karere imyaka myinshi, Joseph Kabila yavuze ijambo rikomeye ati iyo ukoze amakosa menshi igihe kirekire, iyo atakwigishije arakwica. Ubwo rero niyumvira ko yagombye kubabwira ati hari ibyo twari twarihenzemwo, hari ibyo tutakoze neza, none ubu turaje. Nico gituma abonye ko akwiye kwifatikanya nabo yari yariteranije ko M23. Burya rero ikibi n'umuntu adahinduka, ariko iyo umuntu yemera guhinduka avuga ati nari narakosheje, nakoze nabi, uyo muntu aba ari umuntu mwiza cyane. Ikibi nuriya muntu w'umunyakadada nkuriya Ndayishimiye avuga ngo azogwana kugeza ku iraso rya nyuma. Iyo umuntu mwene uyo umwumvise, ubishoboye ubana nawe cyangwa ukorana nawe, wo muhungu kamuta, kuko aba ari umwiyahuzi, abari babandi ba kamikazi. Rero agwanira ibitekerezo by'ubupfu. Urumva ntawe ariko aragwanira ibitekerezo byo kubaka, ibitekerezo by'iterambere, agwana ibitekerezo by'ubwicanyi, by'inzankano zifatiye ku moko, ideologie genocidere, abagwanira ibintu bitagira mvura, ibintu bitazwi bidatahurika. Uyo rero urumva abameze nk'intama yazimiye yataye inzira. Cyo gituma rero dushishikara kumukebura, kandi nimba hari abari abakurikirana bino biganiro nkunda gutanga, murashobora kubimushikiriza, izi mpanuro zikamugeraho zikaja mu zindi abantu bamuhanura. Burya ngo iyo umuntu yanka guha ngo mu Kiswahili ni bavuga ngo asiyefunzwa na dunia, asiyefunzwa na mama yake atafunzwa na dunia, asiyefunzwa na jirani, asiyefunzwa na wazee atafunzwa na dunia. Rero nico twagomba kumuhanura. Ariko tugarutse kubiriko birabera Igoma, impinduka zidasanzwe kwakira Joseph Kabila. Bamwe bakavuga bati kurya yahemukiye M23 ashobora gusura kuyihemukira, abandi bakavuga bati M23 irose umuntu w'icubahiro, umuntu w'iteka,
ashobora kwemerwa n'amakungu, ashobora kuvuga rikumvikana, ashobora gukosora amakosa mu kahize maze bikagenda neza. Inyungu za Joseph Kabila hanini twovuga yuko ari inyungu za mbere ku giti ciwe, ariko hamwe yofasha maze amahoro utekana akaba kumvikana n'abandi bategetsi b'ibi bihugu muri East Africa, yaba ari inyungu ikomeye ku gihugu ca Kongo. Inyungu rero kuri Joseph Kabila gufatikanya na M23, akaba yohamagara Gatumbi, akaba yohamagara Fayulu, akaba yohamagara abari abamukwega akababwira ati aha twarihenze, ibi bintu byo kurwanya u Rwanda, ibi bintu byo kugomba kuvuga ngo aba bakongomani bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda, aba banyamurenge batwigwaneho, aba bantu s'abakongomani tubahonye tubavaneho, bakavuga bati twarihenze. Naraye numvise na Perezida Tshisekedi asaba imbabazi abanyamurenge, asaba imbabazi abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, asaba imbabazi abantu muri Easter. Ni vyiza ko abantu bemera guhinduka bakavuga ati aha twarakosheje, reka rero dukosore. Rero kwiga si bibi. Hariho umugani bakunda kuducira mu ishure ngo ti comprendra après avoir échoué. Rero nimba bovyura agatima mpembero, amaso y'abagakanura, bakabona ko kwiba, gutigiza ubutunzi bw'ibihugu, gushora intambara atanyungu bifite, bakumva ahubwo ko bakwiye gusigasigira umutekano, hanyuma bakicazwa n'iterambere si ryabo n'imiryango yabo gusa, ahubwo n'abaturage bayoboye. Ivyo nivyo tubagomba ko, ivyo nivyo bituma benshi batogwa bakayobora imyaka n'iyindi, kuko baba bafite ibitekerezo bizima byo guteza imbere ibihugu byabo. Rero niyumvira yuko mu biganiro biriko birabigoma hagati ya Kabila nanga Makenga n'abandi bari nyuma y'izo ndongozi, y'izo mboneza ziriko zirerekana ubuhangange budasanzwe mu gukemura ibibazo bijanye n'amakimbirane y'ibihugu. Izo mboneza zigiye guhagarara mu ruhango rwa Afrika, bagasanga izindi mboneza zabitangiye zifite ibitekerezo by'uko Afrika yaba imwe, hakaba ifaranga rimwe, pasiporo imwe, akarangamuntu kamwe, ndetse tukagira n'ururimi rumwe rwa Afrika rushobora kuduhuza. Ivyo nivyo tubagomba ko, nivyo tubifuza ko ejo Afrika umutungo ifite woye gusahagurwa n'izindi kontina, ahubwo utubere inkomoko, umuzi w'iterambere ry'ibihugu byacu no gusezera ubukene, inzara n'ubujiji mu bihugu vya Afrika. Murakoze cyane. Niyumvira yuko muri ivyo biganiro birigoma abavuga ikinyarwanda, ururimi rw'ikinyarwanda batuye muri East Congo baronse nabo inyungu zabo, cyane cyane inyungu zabo za mbere ni kubaho bafite umutekano uhagije atankomyi, hanyuma ntibakumirwe mu nzego na zimwe z'ubuyobozi, haba mu z'umutekano cyangwa mu z'ubuyobozi mu gihugu ca Kongo. Mbifurije imigisha, iterambere, la réussite, la victoire. AFC M23 turayikeje cyane, kandi turizeye yuko na bandi badakwiye kubandanya inzira y'intambara. Tuguma dutera akamo Tshisekedi Ndayishimiye ko inzira y'intambara nishika, ahubwo kwicara, kwikebura, kwiyumvira, kwirimbura no kwemera kwicarana na bagenzawe, ibibazo bigakemurwa mu mahoro n'umutekano. Izo nizo ndoto zacu, niyo masengesho yacu, niyo viziyo yacu, nivyo vyifuzo vyacu dufite, si kuri East Africa gusa ariko mugabane wose wa Afrika. Murakoze, ndabifurije weekend mwese nziza. Abadukurikira mu biganiro byacu na analize zacu, mukomeze musangize abandi bari hirya no hino izi ntererano zacu. Murakoze.
kenshi iyo nk'umuperezida w'igihugu runaka canke umuyobozi uwo ari we wese wumva politike yiwe ishingiye ku bintu by'amoko, ku bintu byo kugomba gushira nk'amakosa ku bindi bihugu, ukumva umuperezida ariko asobanura impamvu hari ibyo adashobora gushikana ku baturage, akavuga ibintu by'amoko, akavuga ibintu by'abaturanyi by'ibihugu. Mu bisanzwe uwo perezida aba agomba kuyobagiza abaturage, aba agomba kubabesha, kuko hariho ibibazo abaturage baba bakeneye ko ubwo butegetsi bubashikanaho atabyo ashoboye. Ivyo cane cane reka tubirebere ku gihugu c'Uburundi canke igihugu ca Congo, urumva n'ibihugu biba bivuga ngo u Rwanda ngo nibwo rutuma batageze ku byo bagombaga kugeraho, ugaca usanga ngo vy'amoko murabona hariya bagatora abaturage babo muri Congo ngo n'abanyamahanga, ngo ni bakavantara, ngo n'abanyarwanda, ngo ntabwo ari abakongomani. Ibyo rero bakabimaramwo imyaka myinshi, ugaca usanga manda yose y'ubutegetsi bafise bayimaze muri ivyo kandi turashobora kubibona mu Burundi, aho kuva kuri Petero Nkurunziza imyaka 20 igiye gushira, n'abantu bama bavuga ivy'amoko, bama bavuga ngo barakubiswe amakudeta, bama bavuga ngo abatutsi, ngo abahutu, bagashiraho amakomisiyo, ibintu bitagira mvura. Ugaca usanga imyaka 20 iraheze ataco bashoboye gushitsa ku gihugu, igihugu kikaguma mu bukene. Murabona ibintu vyo gufungura kabiri ku munsi ni ikibazo, usanga n'iryo rimwe batarishikako. Ugaca usanga ibintu vyo kwivuza, ibintu vyo kubona akazi, ifaranga agaciro, ugasanga barabura amafaranga yo kugura ibitoro canke ama essence. Ugaca usanga rero ivyo byose baba bitwaje ibindi bihugu, bakitwaza ibintu by'amoko. Kenshi baravuga ngo la politique ngo c'est l'art de mentir, ngo politique ngo ni ubuhinga bwo kubesha. Rero ico gituma twafashe inzira yo gukangura urubyiruko, kuko abanyapolitike benshi n'abasaza benshi nta myaka myinshi bagisigaye, ariko urubyiruko ruri hagati y'imyaka kugera ku myaka 40 nibo bariko barahabonera amagorwa, amahano biturutse kuri aba baperezida b'ibihugu vya Afurika bishira imbere bakikomeza ku butegetsi, ariko barananiwe kwishura ibibazo abaturage bababaza, irya terambere, byo kwihaza mu bifungurwa no gushorera mu masoko yo hanze, bwa buryo bwo kwivuza, y'amashuri, ariko cane cane kwa kubona akazi k'abahejeje amashuri. Ugaca usanga rero bobo kubera baguma basagura, baguma biba amakori, ubutunzi bw'igihugu, ama investissement, amafashanyo, ko bagenda bagurisha ubutare n'ibiki muri bya bindi bica mu bintu bya privatisation. Ugaca usanga rero ni ikibazo gikomeye. Ugaca usanga baguma bajuragiza abaturage mu bintu by'amoko, mu bintu bitagira mvura, bitagira umumaro, aho kwicara bagatekereza, bakareka kugaburamwo ibice abaturage, bakareka kujuragiza imigambo ya politiki ijejwe kubakebura. Ugaca usanga rero hari ibintu byinshi cane
usanga bakarondera abansi muri za opozisiyo, bakarondera abansi mu bihugu bituranyi, bakarondera abansi hirya no hino kugira ngo ntibabazwe ibijanye n'iterambere, ntibabazwe ibijanye n'ibibazo abaturage babaza bya buri munsi. Rero ivyo rero nivyo twita ngo la politique sera de mentir. Ico gituma rero usanga urubyiruko rukwiye